Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ntombonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwe tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ku yari ko aravugwa mu gisata ca politike. N'amakuru tuza kugaruka hanini ku biriko biraba muri CNDD FDD ndetse ko hari n'ivyabaye mw'ijoro riheza ariko benshi batamenye. Ni mu gihe muri no misi hariko harakwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi inyandiko nyinshi zitangaje zivuga ko ziva mu banywanyi ba CNDD FDD. Hari urundi rwandiko rurerure ruriko ruratangwa kuva nijoro ruburira Perezida Ndayishimiye ku manama yoba ariko arakoreshwa mu kinyegero mu gihugu cose. Amanama yo bateguza abagumya banga ko bagiye kwikora ko Perezida Ndayishimiye. Uru rwandiko rwahereye ku manama yoba amaze iminsi mu Kirundo na Ngozi, hakavugwa n'indongozi zayakoresheje. Uru rwandiko kandi ruravuga ku ikoraniro kaminuza rya CNDD FDD ryari kubera Igitega inyuma y'igikorane giherutse. Muri urwo rwandiko kandi rwemeza ko hariho ivyo Perezida Ndayishimiye yari yateguye, abo yabibwiye barabimwankira. Urwandiko rukavuga ko Ndayishimiye ngatagiye kinini asigaje ku butegetsi. Hariho ibimenyetso vyinshi vyerekana icuka kibi muri uyu mugambwe CNDD FDD ndetse no mu ndongozi zo hejuru muri no minsi. Hakaba hariho kandi n'ivyerekana ko Ndayishimiye asa n'uri wenyene. Abategetsi benshi baridogera umukenyezi wiwe, bagiriza ko yiha ububasha adafise. Ubu hasigaye hariho abategetsi biruhutsa iyo bagize Imana bagakurwa hafi y'umukuru w'igihugu. Abegereye umukuru w'igihugu baramwagiriza rwose ko adahanurwa, ko yemera ko azi vyose, ko yemeza ko azi ubwenge wenyene kandi amaramaza abafasha biwe. Umukuru w'igihugu ngasigaye afata ijambo amwegereye imitima igahagarara ngo mbe yemwe ubuho ahava avuga ibiki. Naho kitavugwa muri CNDD FDD ikibazo kijanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza ni ikibazo cababaje abagumya banga benshi cane, kiza kunyuka mu minsi iheze aho RPA ya Bob Rugurika yashira habona amatohoza yabigize ko bikongera bikavugwa mu misho mu rubanza rwa Generale Bunyoni bikanga gushirwa ahagaragara. Muri ano makuru ni vyinshi tuza kugaruka ko. Hakaba kandi hari n'urundi rwandiko rumaze indwi ruvuga ko rwanditswe n'imbonerakure ziyamiriza ivyo zita ihonyabwoko canke ihonyababo. Amajambo arimwo arakomeye, aho nk'akarorero imbonerakure zivuga ko zidakeneye kubandanya zirungikwa mu ntambara iri mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ivyo kandi bihuriranye n'uko hari imbonerakure zifunzwe zagirizwa ko zagumutse mu kwanka kuja mu ntambara mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ese ibi bihuha birasigura iki muri CNDD FDD? Bamwe mu bakurikiranira hafi ibibera muri CNDD FDD bavuga ko muri uyu mugambwe habaho ubwoko bubiri bw'ibihuha. Ica mbere harabaho ibihuha bitegurwa n'ubutegetsi bwo nyene. Ica kabiri hakaba hariho ibihuha biba bivuga koko indyane zihari. Tugiye gutangura kuri ibi bihuha bivugwa n'abategetsi, tuze kubandaniza kuri ibi bihuha biba bivuga koko indyane ziba ziri muri uyu mugambwe. Igihuha gitegurwa n'abategetsi nk'ico iyo bagikoze baba bashaka gusamaza abanyagihugu ku mugambi mubi cane uba uri kurategurwa, maze abantu bakitwararika ikintu kitari ico kikabasamaza, mu nyuma hagaca haza ikintu batigeze kandi kikaza ata mwanya munini usigaye ngo bagihindure. Nk'akarorero ivyo barabikora cane iyo himirije amatora, umwanya wo gushiraho amategeko agenga amatora, gushiraho imirwi icungera amatora n'ibindi vyose bijanye nayo. Kenshi barazana ibintu bisamaza abantu, gutyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakabitamwo umwanya n'ubwenge, mu gihe CNDD FDD yo ibiriko irapanga ibikomeye vy'amatora. Nko muri kano kanya nta biganiro na bitoya biriho mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bijanye no kwitegura amatora y'abashinga amateka y'umwaka uza w'2025. Imikenyuro yo kuyacungera kugira ntiyibwe, kwiyumvira cane ku mategeko CNDD FDD iriko irakora kugira inaniza abatavuga rumwe nayo, kwiyumvira ingene hoshirwaho intonde rusange zotuma abatavuga rumwe n'ubutegetsi bizerwa, kwiyumvira imigambi nyamukuru bahurizako n'ibindi.
Ubu abantu bavuga indyane muri seneri, hagarutse ikiganiro kijanye n'amasezerano ya Arusha, ico kandi kirahambaye cane n'ibindi. Abantu ngo bakazikangura ibijanye n'ingene amatora azibwa vyamaze kubakwa neza ataco bagihindura. Ica kabiri, igihuha kigira kabiri ni ca gihuha kiba kiriko kivuga koko indyane zihari. Muri CNDD-FDD umenya ko indyane zikomeye abategetsi batanguye kuzibeshuza, yaho abategetsi ataco bazivuga ko ntiziba ziragera kure cane. Iyo bazibeshuje baba bariko barahendana bo nyene hagati yabo, umwe wese aba ariko arapanga ingene yubira uwundi. Kenshi haba hasigaye amezi make baracanamwo. Ico mwomenya nuko CNDD-FDD yamwamwo impande zishamiranye, ariko iyo bitavugiwe ku mugaragaro haba hariho abaza baramama bigacureha. Muri kahise hariho ibihuha vyahavuye bihinduka ukuri cane cane mu mwaka w'2007 mu gihe c'indyane za Nkurunziza na Rajabu, mu mwaka w'2014 ndetse na 15 imbere yuko aba CNDD-FDD bacanamwo ku bijanye n'ikiringo ca gatatu, ndetse no mu mwaka w'2021, umwaka w'2022 imbere y'ukurwa rya Bunyoni. Ese izi nyandiko ziriko zirakwiragizwa coba ari igihuha categuwe kugira gisamaza abanyagihugu, canke koko hariho indyane zikomeye ziri muri uyu mugambwe w'inkono, umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD? Bamwe bati reka tubikurikire, iminsi izotubwira, iminsi izotwihera ukuri kwayo. Ni mu gihe kandi hari ibiriko biravugwa ko hari Perezida Evariste Ndayishimiye ari we wenyine ashobora gutabara Coline Nizigama. Ukwezi kuraheze umwigeme Coline Nizigama anyurujwe n'abakozi b'iperereza, hakaba ari kw'igenekerezo ry'8/0 uyu mwaka w'2024. Nk'uko twabibagejeje ko Coline yafatiwe aho bita ku Masaro muri quartier Gasenyi ya zone Gihosha mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, mu gihe yari ahejeje kururuka bisi yamukuye mu gisagara ca Bujumbura. Yafashwe ariko arataha, akaba yarafashwe n'abagabo bari mu modoka yo mu bwoko bwa voiture Toyota Tia y'ibara rya gris ifise ibiyo bitabona n'imparati B857A. Iyo modoka vyahavuye bimenyekana ko ari imodoka yo mw'iperereza. Nk'uko twabibashikirije, ifatwa rya Coline Nizigama rirafise ico ripfana n'amatata ari mu miryango wiwe. Abavuzwe kw'isonga ry'inyuruzwa ryiwe ni umukozi w'iperereza yitwa Samuel Ntaryabasovye, umukuru wa CNDD-FDD muri komine Mukaza, akaba n'uwujejwe indero muri komine Kanyosha, uwitwa Venerande Nahimana be n'abaryango b'uwitwa Damiyano Mbanyenimanga. Kuva Coline Nizigama afatwa, abiwe nta gakuru bafise kw'irengero ryiwe ry'iwabo. Amakuru y'ibanga twaraye dukuye mw'iperereza aremeza ko uyu mwigeme apfungiwe mu kumba ko ngaho mw'iperereza hafi ya Katedrale Regina Mundi. Isoko ryacu ryemeza ko Coline ariko ararementanirizwa bikomeye cane, bamuhora musaza we yahungiye mu Rwanda. Iryo soko ryagize riti: aho ibintu bigeze, Perezida Ndayishimiye niwe wenyine ashobora gutabara Coline. Ubu niwe ashobora gufata ingingo kuco bazokoza Coline Nizigama, kumusohora, kumupfunga mu mpimba canke kumwica. Coline yararementanirijwe bikomeye n'abamunyuruje, bamuhora amatata ari mu muryango, none bariko bamushirako ivyaha vy'agacamutwe. Ngo turasavye Perezida Ndayishimiye asaba amakuru akwiye ku kibazo c'uyu mwigeme, abamufashe bari barahize ko bazihora umuryango wa Coline kubera uwabo apfungiwe kuri zone Muyira. Bari baravuze ko mu muryango wa Coline Nizigama nabo uwabo azopfungirwa habi cane. Ihorihori ryo mu miryango ntirikwiye kwinjizwa mu nzego z'igihugu. Perezida Ndayishimiye ngo natumwe intumwa idasanzwe ikurikira kino kibazo ku bamizi yaco, hanyuma afata ingingo ibereye. Hano turabibutsa ko iperereza risanzwe ritwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Gupfunga umwigeme mu gasho k'iperereza ukwezi kose atanumwe amubonye mu muryango biratera amakenga cane. Nk'umuvyeyi yibarutse abigeme, Perezida Ndayishimiye ngo yogerageza agatohoza neza kino kibazo, ntakoreshwe ikosa n'inzigo n'imiryango irimwo abakomeye mu nzego z'umugambwe n'iperereza. Noneho ngo nawe nyene
yama yavuze ingene hari abakuru bamuhenda bakarondera kumufatisha ingingo zitarizo. Aha bamwe bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari we wenyene yofata mu minwe kino kibazo kugira ngo gitorerwe umuti, mu nyuma uyu mwigeme Corinne Nizigama asohorwe. Tukaba twobibutsa ko kandi amaze ukwezi afungiwe mu biro bikuru vy'iperereza i Bujumbura. Ngaya rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'adushikiriza, usangize bagenzawe ano makuru aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagira mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.